tugiye gukora agafilime akantu tugiye kugira ni mu gatondo inanota y'ibihumbi 10 ndaza kwiyongera shaka ndakubaza hari umumama akoresha Facebook akunda gukoresha imbuga zitandukanye shaka ndamukubaza ninasanga umuzi gusanga umukurikirana inanota urayitwara umudamu bakunda guhamagara Ebagabo uramuzi uramukurikirana Facebook ni Facebook tuna telefone yawe baba mbikirana ninasanga umukurikirana untsinze inadimira wawe telefone ino tunarishamwa ngaho turabe janine tuyisabe muvara ko ndamushikiye n'amahoro canke wowe wamufamaye gukurikira canke umuforo w'inzu bunyene kubera umaze iminsi uriko urabona utuntu ndiko ndagira kuri rezo sosio oya nabandabigirana kabi n'ubundi wahora umukurikirana ku mapaje ngahe ko afise amapaje menshi na kuri Facebook na YouTube kuri Facebook na YouTube uramaze kumuforowinga kwera ahaho nabonye warabiforenze naramuforowinga Ebagabo nziza wapi kuri YouTube nturamuforowinga ngira ni kubera iri mu gifaransa sinzi nashoboka gusa kuri ntuza Facebook na nabikoze kubera aha YouTube sico kumwe na Facebook urabona Facebook uko handitse gukurikira aha rero kuri YouTube handitse sabone mu guforowinga umuntu ucufyondamwe ngaha kuri sabone aho rero ububaye mu abone wiwe ucuzuragira like ku bintu byose asohora ugira commentaire ndetse ukagira partage ukabisangiza n'abandi partage uyigira uciye ngaha ndabibona ugacurungika kuri Facebook rero afise ko amapaje menshi siyo gusa umukurikirana ko yaje nene tuyisabe arafise n'izindi page ihuho connection yagukundiye arafise page ya Ebagabo shebyanyu canke n'indi Facebook ukoresha sibiri nyuma okay urafise iyindi page ya Ebagabo music Ebagabo music hose urabona nturamukurikira wowe umaze kumukurikira kuri page imwe gusa sawa ikintu rero kigira kinyereke yuko ibi utabiforowenza ubunyene ari uko uravye ngira biriko birabera kuri rezo sosio shaka ndakubaza hajya umukurikira ni giki umaze kubona akorerako Wijakoresha kurugo rubuga rw'inyi Francis Mwenye bijyanye guteka byose babigitwa bijyanye no guteka urabikurikirana none nasikunda kugira abakesi umugancu uko muteka tegese kandayishura abantu umutago muri bipati telefone cyane mu gihe ngo bikurikirana sawa dimire yawe bayashikanye kuko twasanga ntabwo mukurikira rero igica gisabwa no kumurikira ku mapaje yiwe yose TikTok koresha Ekene yawe sinabonye mu application ya TikTok ariko hose arazikoresha ucuza urakora like kajya akantu ko nkuko ugashira uzubagira commentaire ugakomanta ko ariko arakora ukavuga ico wavyumvise ko ico bigufashije ukabisangiza n'abandi kugira n'abandi babibona akira dimere yo wandikikanye
udufashe n'abandi bamukurikire ayo mazina n'abakiri amahirwe